nkuko nabikubwiye ndanyaragashije uko nacerewe ngiye mu nama y'abajene dutahana oya mama ariko wavyibagiye wihangane tuza gutahana mbe mukozi w'Imana mbewe ntitujana ko mbona nawe wacerewe nkanje ni kuri nari ndabikunze cyane urabizi ko mu nyigisho z'ugwaruka n'abashaka gusiba canke gucererwa ariko ni kuri no musi birangoye burya mama wanje aragwaye rero ngomba ngende nje kuraba uko amerewe ahubwo mumfashe gusenga kandi wenda kwizeye cyane ni kuri aho muri ndazi ko atagipfa muze kuhambera ntabwo bikunze ko ndaba kubera iyo mvo ni kuri uraza kumvugira ku barongozi nibaze guhava wibaza ngo noba natewe n'impuhwe muri mugararitse ubundi bwo burya je by'ukuri naco dupfa n'Imana uhora haraza kumukiza uze kumusengera wizeye kandi ndazi biragenda neza yego hama mama ndagiye rero sigarane n'Imana sawa sawa mama nukuri ego warahezagiwe mu bandi bavyeyi ewe uyo muhungu wawe urazi kungene yitaye imirimo y'Imana urazi kungene ahanura mu gwaruka ewe afise umwete sinokubarira nukuri je ndamubonye ndahezagirwa nkumva ko nubatse ataratangura no kuvuga nukuri arafise amavuta nanje ndamukunda umuhungu wanje hafi n'umwana mwiza cyane ndamukunda cyane nawe yena arabizi ntabibona nawe yena arabizi ko ndamukunda kirafyina cyane hanyuma rero umukobwa wanje ngo tube turagenda hari igihe twayibona imbere tugende urakaza neza duhereje kurabira hamwe filme yacu ya AKAMUNA parti ya mbere ibyayiranze n'ibyaciyemwo ibi ni bimwe mu mpanuro rero twiyumviriye gutanga muri no filme kabenshi batumva canke basa naho batitahuza ariko rero nagomba ndababwire ngo canke tubabwire ngo iyi filme ntiyasohokeye kuraba gusa ariko yasohokeye mu kuvuga ijambo ry'Imana wewe ushobora kuvyumva canke ukabiraba nk'uko umenga ni imikino ariko utahure ko atari imikino iyi ni filme bamwe mu bayibonetsemwo ari babandi mushaka kuraba wa mbere turahera kuri Mimireye uyu ni umwe mu bantu mwari mwipfuza canke bipfuza gusubira kubona bariko bakinana na King Sabasi harabonetsemwo n'ababakinyi bacu ba Chris Izo uyu nawe n'umuntu umwe mubo mwari mwipfuza kubona eka harabonetsemwo na wa mukinyi wanyu umwe akangira akaba n'umuririmbyi niwe Divine umwe avuza n'ibitari benshi bari bipfuza kubona ujya muntu bamaza ngo mbe uyu nawe asanzwe akina filme turakunze kumubona mu mpande nyinshi ari kumwe na Mimireye nawe no filme igitangura aravuga ati mbega ino filme mwebwe mwari mwiteze kubona ndiko ndasubira gukinana na King Sabasi ati mbega hoho muba mwibaza ko ino filme tuba twayikiniye hehe na hehe iyi ni imwe mu mafilme rero mwibanga wari ukwiye kumenya ni imwe mu mafilme bivugwa ko yoba yakiniwe mu Burundi hamwe no hanze twarabonye King Sabasi ari mu bihugu bya Amerika benshi twabifashe nkaho umenga ni imikino abenshi twabifashe nkaho umenga no gutembera mugabo mumenye ko atakibera ubusa iyi ni imwe rero mu bishimo by'abantu benshi bakunda kuvuga ngo kera ntitwari tuzi ko hari umurundi yoba akina nk'ibi bintu agafata indege akaja hanze
bimwe mu biranga ko n'abo hanze batangiye kuzana urukundo rugaragara rwo gufasha bamwe mu baririmbyi canke muri aba bakinyi ba mafilme, aho tubona babatumye ko babahamagaye bakabajana muri ivyo bihugu vya Amerika canke ahandi bagiye kuserukira canke kubonana nabo kugira ngo bafashanye muri vya bindi vya filme. Akamuna rero ni filme ije kuguhanura wewe munyabyaha, wewe wigize ngo warakijijwe hamukabita, wewe wigije ngo urasenga ariko ukijana mu zindi nzira haravuye intango. Iyi nayo iciza yuhira, ariko iyo ije ivuga ibirenze ivy'intango yabigishije. Ariko nuko rero benshi bakunda kuvuga ngo ivyo bijambo byanyu ntabyo dukeneye kuraba filme. Mbega kuraba filme idakuyemo inyigisho nico ciza ca mbere? Wewe ndazi ko utaza kunyumva, ariko uwundi umugenzi wawe araza kunyumva nubwo mutazoba muri kumwe ngo kubwire ko yumvise. Hajya filme iyo tuyiraba ntidukwiye kuraba ngo Sabasi yakinye gute, yatinze neza canke yagize neza, ariko iyo action iba ntiba kubwuko ashaka kubereka ko azi kwagitinga, ariko iraba kugira ngo abereke ko ashaka ko haba impinduka muri ivyo bintu byose aba yakinyemwo. Reka dushire muri ino filme Akamuna twagiye kubona muri iki gice, turabona aho Sabasi we asanzwe ari mu gihugu co hanze. Mu gihe ari mu bihugu byo hanze arabwira mwene wabo ati tora mama umutunge hama tuze turamufashiriza hafi. Uyu mugore ariko mwabonye ko umugore atabyakiriye neza bivanye nuko icaha gikurikirana. Uyu mama Iveti yarakoze inaba yikorera inabukwe, none aratinya ko bobana mu nzu kubwuko amabanga yiwe yohava ameneka, agaca asaba umugabo avuga ati uyu mujane hariya. Ibi rero we urashobora kubiraba ukabona menga ni inkuru bateye, koko ni filme nta kintu na kimwe kirimwo, ni ibintu bisanzwe nyene bavuze nkuko bisanzwe, ariko siko biri. We urakwiye kwiyigisha ukamenya ngo mbega iyo nzanya umugore, koko umugore nzanye azohava nkundira mabukwe? Umugore nzanye tuzava tubana nk'abagore n'umugore n'umugabo canke tuzobana tugenzanya? Uyu rero we urabona ko batanguye bayaga neza, aravuga ati jewe mugabo wanje naragusengeye, narakoze ibifungo byinshi, rero si nshaka ko urugo rwanje hogira ikigwanduza canke hogira ikidutanya. Ariko urabona ko umutima yavuga mu byo avuga atari wo uri mu byo akora. Twatanguye no kubona uyu mugore avuga ngo ngiye kwigisha, ariko kubwuko yari yabonye umugore amutwara umugabo, ahitamo kuvuga ngo agomba amuteme inyuma yuko amugeze umupanga, ariko aza kuvuga ngo tugende gusenga kubwuko aherere kumutera ubwoba, ati tugende gusenga, asokorora Bibiliya. Ibi rero biri mu byo tubayemwo n'ubu buzima busanzwe, niyo mpamvu ino filme yabonetse, niyo mpamvu ibi byabonetse ngo tubashe kwiga canke kwigishanya. Ibi birakubwira ngo menya ubuzima urimwo, menya icuri, menya ko Imana hari ikigushaka kw'icambere. Kuko ibi wewe nimba uriko urabyumva, wewe ntushobora kunyumvira umunyabyaha, ushobora kunyumviriza wewe wumva umenga ndiko ndakumena amatwi. Ariko iyo uri umuntu asenga urakwiye kuraba ino filmu kandi ukayikuramo ikintu ciza. Ikintu ca mbere dukwiye kuzirikana nuko wewe ushobora kwiyumvira ko uzopfa ejo ariko ugapfa no munsi. Abo bose bapfuye bari bafise imigambi kandi irenze ijya yiwawe. Wowe urashobora kwiyumvira ngo mu mwaka uzanzoba nkora ibi, mu mwaka uzanzoba ndi iki, mu mwaka uzanzoba ngeze aha, ariko hari ababigerageje babibayemwo bisumba ivyo vyawe, bari bafise n'imigambi isumba iyo yawe, ariko uno munsi batakiriho. Imigambi yabo bayitaye, eka n'amahera bari bafise yo gukora iyo migambi ari menshi gusumba nayo wawe usanga atanayo ufise imigambi itagira n'amahera. Ariko abandi bo bari bafise imigambi yuzuye inoti, ariko izo noti bibapfa kubusa, za noti barazisiga, bya bindi byose barabisiga. Hari n'abari bavuze ngo ndagiye kuri Tanganyika kurya inoti, agaca apfira ahanyene kuri Tampeti. Ngo yaravuze ngo ngiye kuri ikirori Gitega, agapfira i Bugarama. Aravuze ngo ngiye kuri ikirori ku mashuha yo mu Rutana, agapfira ahi Bururi, agapfira ngahi Bururi.
ariko aragenda. Ibyo byose birakubwira ngo iyi filime ntukwiye kuyiraba mu kuraba ibyo ukwiye kuraba ngo nuko uri kurakanura gusa uraba ngo barandyohiye bakinye neza bagize gute. Oya, sigarana ikintu mu mutima kikubwira ngo mbega koko ibi bintu ndabye ko nanjye shobora kubaho uku, ko nanjye bishobora kumba ko nanjye nibaza ko ndi umukristo nkaba ngenda nk'uwo muntu ndiko ndabona muri ino filime ko Imana iranyishimiye. Utahure ko kimwe mu byo bavuga nga kiboneka ko ari ikintu kibi nuko bakibonye ku muntu. Si ibintu bapfa gukina ngo nuko bariko barakina, ni ibintu bakina kugira ngo nyene iyo ngeso uyibona ko amenye ko ijya ngeso yiwe atari nziza. Rero wewe urashobora gutandukanya nanje. Jewe iyo ndaba filime ishaka ibiri mw'inabi ndayicira muri kote iyo nabi nkagira ati jewe ibi bintu ntavyo nobwira ariko je no kwitwara uko. Ibyo rero ni ibintu wewe nanje dukwiye kuraba ukumva uvuga ati jewe ibi bintu biranstressa, ndumva ko ibi bintu atari byo nkwiye kubamwo no kugenderamwo. Akamuna rero iraje kukubwira ko bintu byose mwitwaza muzi ngo muraba Kristo kandi Imana ivyanka. Ibi bintu iraje kubabwira ngo bya bindi byose wita ko ari ibyiza uraje ubone ko ari inabi kandi ubyita ko ari ibyiza koko. Erega kandi ibi bintu reka nabaye n'akarorero, niyo ubunyene genda aha bakunda kuvuga ngo kuri 11 ugene n'ahandi hose bakunda kuvuga ngo hari ndaya, ugenda umubwira iby'ijuru akubwira ati ijuru sigi wanyu, ijuru sijya so na nyoko, ijuru sigi wanyu si buritwara jewe ijuru nzorijamwo. None uramuhariritse. Kandi kwa Mungu musanga mu ya mbere, kwa Mungu musanga yagiye gusenga. Amacakubiri afatiye ku baririmbyi, amacakubiri afatiye ku bakozi b'Imana, amacakubiri afatiye ku basenga, amacakubiri afatiye kuri ibi byose ibi na biriya. Ugasanga umuririmbyi yankana n'uwundi, kandi aho mu kuririmba bavuga ngo ntawe uzoja mu ijuru yankundi, kandi akabiririmba ariko yamara kubiririmba akongera akabikora, agakora bya bindi aririmba ko ukora bya bindi atazoja mu ijuru ariko wakabikora akumva kumenga Imana ntabyirikira Raba ntacibivuga ko. Ugasanga umukozi w'Imana ahiga kwica uwundi kugira ngo aje muri iryo sengero, kandi ariho ku maraso mugabo akumva kumenga ntaco bitwaye. Bisigura ngo ino si tugezemwo uno munsi ntikiri isi yo kwiyumvira ko Imana ibaho. Wewe ndakubwira ngo nimba wumva ko Imana iriho mu buzima bwawe, menya kutagendera kuri pastor, umenye kutagendera kuri mwarimu, umenye kutagendera kuri nda. Ariko ibyo byose biguye gukunda mugenzawe. Nimba mwarimu akwanka umukunde, nimba umusenzi mugenza wa kwanka umukunde, nimba umuririmbyi mugenza wa kwanka umukunde, umenye ko kuri ino si eka no mwijuru none iryo juru muzoja mu wanka mugenzawe numusanga azocubwira Imana ati Imana reka nsohoke kurya je turankana. None ko Imana itazobahuza n'uwo mwankana, igihe uzosanga yagutanze mu ijuru uzoca ugenda mu ijuru muje kugwanirayo. Aha ndavuze ijambo ry'Imana. None urumva ko iyo Mana izoguha uruhusha canke iguha inzira yo kuja kugwana na wa wundi mu ijuru? Bimwe mu byo turiko turabona, reka nabashiremo aka video karavuga ngo umupasiteri wa feki yantumye guhiga abakobwa b'amasugi kugira ngo abatesha ubwo busugi wewe yironkera imbaraga. Ati kandi yampaye n'inoti, nimba ushaka ako kazi tugakorane canke ugende ukore nzoguhembe. Rero ibi wowe ubyita nk'imikino, ariko ibi bintu biriho n'ubuzima tubayemwo biriho. Ibi bintu by'aba bapasiteri bashasha bariko bararukubu bo bahisemo kumva ko boragura bidaciye mu kuraguza kume kwa kera, kuko abantu bazi ko babihinyuye. Ikindi naco hari abaronka amahera make, ariko ngaharonka amahera tuvuge y'Ivyicumi, aronka amahera y'amashikanwa, araronka amahera yabo abeshe araguriye, araronka amahera yabo avuye yitwa ko avuye, kuko bavyita kuvura nyene, kuko we bavuga ngo ni muzana ingwara n'ibikibiki mwese mutahamukize, kubwuko azi ko afise amareba aza gukiza za ngwara. Ariko ibi bintu ntituvyite ko ari ugusengerwa bwite.
jewe hari umupasiteri yigeze kumbwira ngo nintange ikimazi kugira ngo umwana wanje ntapfe ngo aziye ari bupfe. Iyi ni ntahe ndiko ndabasingira. Arambwira ngo wewe tanga amahera canke ikintu cyo cyose cikimazi kugira ngo umwana wawe napfe kuko ari mu gupfa. Ndaza ndamubwira ati oya, we sinamubwiye ariko ndahigimangira mu mutima sinavuga. Ngeze gushika hanze ndabwira abamama basanzwe banze ntije muranze ngene senga, murazi ko nsanzwe meze, nimba koko bijya yavuze ari byo Imana yamubwiye, akabazi ko Imana ishaka ko ntanga ikimazi kugira inkirizo umwana, iyo si Imana yo mwijuru. Nimba ari Imana ishaka ko ndayihigiturire kugira ngo inkirizo umwana, nuko atari Imana yo mwijuru, kuko Imana umunsi yanditseho gupfa k'umuntu nijya atari kinyene ntihinduka. Kuko ndababwira nti iyaba nabo bari bafise ububasha bwo kuvuga ngo agomba akureho urupfu kuri uwo mwana, nawe yarakwiye kwikuriraho yo kwegeje urupfu rwiwe imbere, nawe ntiyopfa kuko yorumenye akagwegeza imbere. Usibye ibyo nta na mwene wabo canke abiwabo bosubira gupfa kuko yobegereza imbere ikiringo cabo co gupfa. Ndamubwira ati rero nimba Imana yashatse ko ndahigituriye kugira umwana wanje ntapfe mu ndwiza, ico gituye ntaco ndayihaye, nzoba yisubije ivyayo. Uyu mwana sinoyihigiturire kugira ngo ireke areke gupfa, aho noba ndayibereye ikigeragezo kuko yoyo niyo tariki yanditse. Uwo mwana wanje nimba koko ari ibyo Imana yanditse niyigire, ndamuretse napfe je nta giturire ngomba mpimana ngo Imana ntinkirizo wanje, kuko ndayizeye kandi nzi ko ibyo yateguye ariko yabiteguye. Sindi buyihigiturire ngo ntimujane kuko yo noba ndayibereye ikigeragezo ku itariki yayo. Rero iki kintu ndayiretse, iyo Mana ikora ico ishaka kuri uyu mwana. None bya bintu byarabaye bikaba namba kubwuko Imana ifise integuro yayo, ariko bo bafise ingene bavugisha umunwa wabo. Wozana ikimazi kugira nkure hibi, zana ikimazi kugira ndaguha amafaranga yawe afise umwaka azozira, amahera yawe afise umwaka azozira. Nubona avuze ngo zana ikimazi ndaguha amafaranga, si wazoba yaguhaye, si nico kimazi kizoba kibikoze. Ikimazi caje gusubirira amaraso ya Kristo mu kuba mu maraso nyene y'ukuja muri Kristo, ariko nticaje gutangwa kugira ngo kituzanire ibintu by'isi by'umunezero w'isi. Yayo maraso yadegwa dukomeze kugira ngo tugire ubufatane n'Imana bwite, ariko nticaje kudufatanya. Ayo maraso ntiyaje kudufatanya n'isi, yaje kudufatanya n'ijuru kugira ngo mpwemu wabafatane n'ijuru, kugira ngo mpwemu wabafatane n'ivy'ijuru, kugira ngo mpwemu wabafatane n'ivyo kwiyumvira ivy'ijuru gusa. Ariko ntiyaje ayo maraso ntiyatanzwe kugira ngo atuzanire kuzirikana ko tworonka ivy'isi. Rero turihenda. Rero je namubwiye nti uwo mwana wanje nimba koko ari Imana yahisemo kumuhamagara, nitora ivyayo ijana ivyayo kuko azoba hageze. Ariko ya Mana kuko atariyo yari yavuze yarabiretse. None ubu nyene nk'ubu yoca apfa nuno mwaka noca mwango ni Imana yacagira. Iyi Imana ivuze ntiyivuguruza. Imana ivuze ngo ndatanze, Imana ivuze ngo ndakwatse ibikwatse, Imana ivuze ngo ndaguhaye ibiguhaye, kandi koko irabiguha uwo mwanya. Rero ntibivuga ngo iyo pastor avuze ngo ndaguhaye ugaca uhabwa ngo ni pastor abikoze. Cari igihe c'Imana kigeze, ukabuhawe ubonye nawe uhawe atari Imana ibigize, umenye ko shetani nawe ikiringo c'Imana ikora na shetani arakora kugira ngo agerageze kuronka abakiriya canke abamujako. Wewe ushobora kuvyumva umenga nubuswa canke umenga nibisanzwe, ariko shetani nawe akora kugira ngo aronka abamujako. Ntiyipfuza ko twese tuja mu Mana, ntiyipfuza ko twese tuneshereza mu Mana, ariko aripfuza ko tugira intege nke kugira ngo Imana ibura abakiriya, ariko we aronke abo azimiza.
wewe uzogenda muri aba beshi aba bantu babangushi hakubabwira amabwirizwa y'Imana ngo nangahe hakubabwiriza ngo amabwirizwa y'Imana ngo yagendere akabwira ngo ugiye kuronka imodoka iyo modoka izokujana mu ijuru iyo modoka izogucira inzira ikujana mu ijuru izo nzu zizokujana mu ijuru ayo mafaranga azokujana mu ijuru hinduka mumenye ko Imana ari Imana oya nukuri nakamuna duhinduke ayi filime AKAMUNA izogira iki kumariye igira iki mariye tubashe guhinduka wowe ubashe guhinduka nandi mashe guhinduka Imana ibagire neza tubananye kurindira igice ca kabiri n'inyigisho tubasha gukurayo ndiho abagirire neza iyo yari ntahi y'ukuntu twoshingira intahi Imana tukamenya ko Imana yitwa Imana ciao ciao